wamenze ku nkunda ndakwishinga kumbura indayo racitinga gahunda rukunta mu gahinda bayita baby SIXY ku gasaka ego naje wese tokubesha gukora indirimbo ngaho ingozi vyongora cyane kabisa canke n'amafaranga menshi bro oya nta mafaranga tugira bro nagiye numva bandira bambwira ati twagusimbye ndavuga ati kwa mwasimbye ahubwo mwagize neza iyo shoje ngiye ntarinze kuvuga byinshi yaranambabaje tu ndavuga ati mugo nta kibazo mu muziki niko biri ashobora kuburana babiri hagatsinda umwe uvuga nti aha rero ku murukeco ati niyo tuzoba turi ku pasika niho tuzoba turi abantu bazoba begereye mu rukeco ndabasavye muze mwiyaranje baze begere mbe nawe niba ufise akanya uzohasimbire kabisa nzoza ndebe mu boss anatwire n'inyama tunirire kwanza ego ntuzobone ngo ujye yateye imbere ari uko ashikanywe imbere n'undi muntu ariyo sho ni kuvuga rero uzokumva avuga ati jewe nshaka dukorane kurabona kanaka azoza je mba ndi areze Yes, ni kugasaka TV utabazi utagira imbibe jeni oji inike Mr Unique njizi kugasaka ni Angelique Loriste timido nite inike realiste wako ndabwira mu majambo canke mu kamvuge mu ncamake ni artiste dukenguruke kwa kunene meze ni njizi kugasaka kuri za ntene zirezire iwabo umuziki wawe wa cinema iwabo umupira iwabo wa byose entertainment hamwe ibarizwa nitwebwe tuganje tuyoboye muri ino industry entertainment murabizi mwumvise benshi kandi mwabonye benshi abahavuye abahaba n'abakihakorera abahavukiye batakihakorera kandi bafashe ibendera muri Buja Flavor ni benshi nta byinshi ngiye kuvuga murahazi kandi ndazi ko muhamenyereye muri wa muji w'ivyishimo muji w'imyidagaduro dufise ama stade dufise ahantu henshi ho kureba amashow dufise byinshi barabizi baraje kandi barabonye yuko ingozi dukunda umuziki kandi dukunda entertainment muri rusange nabyo ngiye kuvuga murabona yuko imbere yanje je muri ko muramva nabwiye ko nitwanje rikero cyo timide inike realiste kwa kundi nyene wa mpometa wa mbere kwisi murabona imbere yanje ko turi kumwe n'umwe mu bahungu novuga beza kandi bameze fresh sinovuga beza kwisura kuko urabizi yuko ubwiza bw'umusore ari mu mufuko rero ndi ndavuga mu mufuko rero turavuga nibikogwa kuko twebwe tunakura kwa jasho barabizi neza ni kuturori twiza tuzimvye kofero keza kahuje yambwiye yuko ngo yaguze amafaranga ari hano niwe ndavuga azoshobora kuyivugira cyangwa aza kuyivugira wo mwanya ni waboneka nawe sundi reka kwanza banze atwibutse akazina kiyo bayita baby SIXY ku gasaka. Yes, baby SIXY ku gasaka agahakapira gatonye baby SIXY wamenze ku nkunda ndakwishinga kumbura indayo racitinga gahunda rukunta mu gahinda ubu mu mutima ndi so bad kubwizo katunkinira be nari nkuzi nka malayika kumbura ninja uraguruka ye nanje nta mwanya wa maninja gatutasiga ndi mayinja have mama yes ahuca numva neza yuko ari ininja kabisa ego ininja byari byigeze birashika nawe ninjira kugwira mu buzima ego byarageze gushika ininjira angura mu buzima ama mu nyuma ndayikura ego yes ininjira kugure mu buzima umunyene itariki 20 z'ukwezi kwa12 mu 2023 ucubushize indirimbo hanze yitwa ininja iyo ndirimbo narayishize hanze muri 2023 ubonaho ndacanda kora yindi ndirimbo bita ibibazo kuko ibibazo byo ntibigira bihera ku muntu nonge ariko abategura n'izindi zishasha harizo twakorera remix na Gomeni ya bitabara usaku nayo nyine giye kuja hanze bidatevye aho n'iyindi bita akazi nayo nyine giye gusohoka hakiri kare mapema mwo kwa kane nyene kabisa baby SIXY indirimbo ibibazo yagiye hanze umunsi je mvuka tariko 8 z'ukwindwi uwo munsi mbavise anniversaire umva mwe mwagiye gusohora indirimbo je nivuki indirimbo imaze amezi 8 iri hanze mane nuce wumva ngo je vise anniversaire uyu munsi ngo uzontere surprise sindazikunda ariko wonyandikira ribigaje ko akunda ukaja kungurira naco uwo munsi ubushize indirimbo hanze tariko 8 z'ukwindwi mu 2024 ndukuvuga indirimbo kubura ku umwaka udutamwo hit buri mwaka udutamwo hit kabisa nka baby SIXY imbere yo gushira hanze indirimbo ininja warashize hanze mbega kugira ngo ushireho hanze iyo yindi ndimbo ya kabiri nikiye wibaje wabonye iki kugira ngo uvuge niti ngo harageze ko shira hanze indi ndirimbo ibibazo canke waruhuye n'ibibazo baby SIXY acavuga niti reka shire hanze ibibazo mwico gihe kuko narifise izindi ziri kuri YouTube mugabo zitabonwa gose
nk'indirimbo bita umuhemu ndazi iyo ntayuzi nka wewe nabarusa kurumva ntayo waruzi mugabe izo zose ntizaye zibona mugo cyo navuga ati ubungiye gukorana inguvu inze ndakora indirimbo zibona ni kuvuga ibibazo nayisohoye kuko iyo ndiko nasohora ikintu keshi kiba cambaye ko indirimbo nasohoye ibibazo ni ibibazo nari nahuye navyo mu buzi bwa misi yose dukora nico gituma nacenda yishira hanze mvuga ati ibibazo byo ntibihera. Yes. Mu bandirimbyi nabonye mwakoranye indirimbo ibibazo no muririmbyi bitwa Maroon nawe nuwahe? Maroni n'umuririmbyi ngaha nyine mu gisagara ca Ngozi. Ego keshi niwe nyine dukunda kuba turi kumwe tunatemberana ngaha mu muci w'Ingozi. Bro je Maroni ntawe nzi. Kandi bro sukugara ndakuzi nawe rakwiye kubimbwiye. Maroni urashobora kutabutamuzi. Ego kabisa. Mugo je ndamuzi ko n'umuririmbyi akunda kuririmba karaoke keshi cyane. Na muri hotel ca Mugana akunda kuje gukorerayo amakaraoke. Ego no muri Tapivere gihe hari amakaraoke yarajayo. No muririmbyi natangwa kumenya nanje nkiri umunyeshuri n'abakiri umunyeshuri. Ego no kuvuga abantu bakunda kuja mu Camugani canke mu ba registre kurorera karaoke no kuvuga baramuzi. Ego abo bantu baramuzi kabisa. Ego rimba neza nanje nzoze guterama mugaba muzobanza kunyicara ko mungurire hanyuma cinterama numva Maroni utamuzi azomubarirwa. Ego kuko arakora ingufu zazo zose nuko nyene iyo tuko turakora ibintu mwe nibi keshi tutakunda kumenya krecyo nyinshi ndibaza we tugiraniye ikiganiro no munsi hariho abantu banzi uko ndabijamwe iby'umuziki n'abandi batabizi uko ndabijamwe mugabo so ndabimazemo igihe kitari gito ni kuvuga nk'imyaka nk'ibiri kirihere ndabirimo. Ego imyaka ibiri kibazo cyonyishuri ngomba nkubaze no kuvuga amaze imyaka ibiri mu muziki no kuvuga iri ndirimbo wasohoye itariki 20 December 2023 no kuvuga niho warugitangura byukuri nyene hari mu ntanga aho ni kuvuga yuko ariho nari nkicinjiramwo mvuga ati umuziki ngiye kufata mu ntoke nkorana inguvu ndabe yuko nanje ntazogira hahandi uri kubavuga nanje nzohishikana nyine jewe nyine nakoresheje inguvu zanje kabisa. Jewe baby sinzi baby n'umuntu avuga mu Camugani iwabo wa Gomen biriko gira iganiro ndi kumwe na Gomen nagaze n'ikindi kimwe na Juboy bino misafa nazavura bambwira ngo Camugani niyo wibera we nawe kubera iki umuziki ngozwe iri mu Camugani. Mu Camugani ubu dusigaye dushoboye yuko araba Juboy niwo mu Camugani Gomen niwo mu Camugani Gomen mu bisanzwe ni baduha information ego yo kuza nyene mwibi by'umuziki kuko je nageze gucika intege arambwira ati ntiwihebure ntucika intege mwana we ikorana ingufu gusa arike bishobora bikazokunda nk'indirimbo barusakunda vyuka tugiye kuyikorera remix yayo ejo bundi twayikoreye Bujumbura. Ego yaratumye ashiramo ingufu nyinshi arizo kuvuga ati ngo tumanuke Bujumbura dukore iyi ndirimbo niho tkuzokumva itandukaniro ry'aba DJ mu ngaha n'aba DJ b'Ubujumbura kabisa. Ego naje cyane ko umutama Gomen avuga nije ubu gukora indirimbo Ngozi birago. Ego naje wese to kubesha gukora indirimbo ngaho Ngozi vyongora cyane kabisa cyane n'amafaranga menshi bro. Oya nta mafaranga tugira bro biramaze gutanga vugisha ukuri vuge niki nyene jewe kumvanye no kuntu ndashoye kwiriya studio yumva amajana natangora jewe so ya studio yo kwirihira je ntagiye mu byo kugaca kugira iki mihumba amajana ndamutse ndabirose ndagenda nkabyirihira kabisa. Ego indirimbo ibibazo muri kumwe na Maron yabatwaye amafaranga ngana gute uburyo bungana gute indirimbo ibibazo ndiko ndaraba nk'amahera yadutwaye ico gihe mu ico gihe kwa twakotesheje kamera umuntu uze wanje mu director wanje niwe yayifashe ko nta mahera novuga yuko namuhaye. Oya bamwiza Isaac 10 ahari hose yubahwe kabisa Isaac tara mu Ngozi neza niwe kakora ama video yose ugumubona cana ako. Ego imyajo bwe mungene nyine yayikoze niwe yagikoze natanga kumuha iyo ndirimbo bita ibibazo niwe yatangwe kunkorera n'izindi urumva aracazikora aheruka gukora indirimbo bita akazi nayo itarasohoka nayo nyine yimirije gusohoka mugo nayo nyine uzosanga ari iryoheye ijisho uri kurayiraba. Yego urugendo rwa BB6 rw'umuziki ni ibihe bintu by'ibibazo bamaze guhura navyo nizihe ngorane amaze guhura kuko imyaka si myinshi urumva ni nk'ibiri canke 3 yonyene gusa nibihe bibazo umaze guhura navyo. Ibibazo amaze guhura navyo mu muziki ni uko tugenda nk'ahantu batatuzi dufate habaye ngiteramo nk'umuntu akagusohora kagutaritsa gutariya hirya birakunda kushikira rimwe kuko beshi ntibabambona yuko nyene menga nivyo ndimwo ariko ubundazi bamwe baramaze gutahura bakavuga ati umuntu turamuzi kabisa. Ego yes akabazo gatonye cangaruka ko uheruka kuja muri show iyo show yabereye kuri Belvedere niyenze kwambanza iyo show yari yateguye ngo niyabambazi abambazi yateguye show wararirimbye nka BB6 ko je narakubonye mba nibereye ahantu mpoje igikuri kirenze ko niki
show warimwo ndakubaza nk'umuntu yarimwo sinkubaza nk'umuorganisateur mugabo warimwo nimba wari urimwo no kuvuga ivyarimwo byose urabizi hari ka abantu benshi ariko abantu benshi nabo twabonye mu nka babiri gusa mu bantu bari kuri afishe sivyo gusa heruka gutegurwa show urimwo baby 6 nawe umenga ubifisemo uruhara nimba nihenze mu cyamugani yaseguwe n'abantu nka ba Pop Tiger iyo show abantu benshi barimwo nta nabo twigeze tunumva yuko bunaza sivyo iyo show yo tutabonye vyayo ngira ngo ntiyanabaye kuko je sinagiye no bambeshe ariko gusa narakurikiranye amakuru hafi none iki kintu mbega mwebwe kiko kivahe kiko kirava kuki no gutinya yuko je baby 6 bashize kuri afishe je nyine gusa ahatari ku wundi muntu kirikonke batuza abantu ni kuvuga irya show nanje yarantangaje tu bazi kituma yantangaje twari organisation y'abaririmbyi benshi ngaho NGOZI turagira akanama tumaze kugira akanama jewe niho navuga ati isho mbere irya show ntihenze twari akantu kaka groupe ndavuga ati ndanashizemo n'amahera ndababwira ati tuterere tugire guca kugira dukomeze ibintu ibikorwa byacu mutama ndimira yemeye kuduterera ariko bivanye kuri bamwe bikunda bo nyene mu mutima yabo bamuhogo mpamire sinzi uko abumva bace bo bafata baragenda barakora afishe je natunguwe naragiye numva bandire bambwira ati twagusimbye ndavuga ati kwa mwasimbye ahubwo mwagize neza iyo shoje ngiye ntarinze kuvuga vyinshi yaranambabaje tu ndavuga ati mugo nta kibazo mu muziki niko biri bashobora kuburana babiri hagatsinda umwe nego umuntu yayorganije ahubwo azoza araraba ikinazoza arisunga ko yuriko yisunga umuririmbye kugira nimba yo maheruza kuronka mu canke aza kuronka uze kuma apari yiwe nubo araba ngena bikora kabisa mbega show n'ingozi zirariha show je kuko je show maze kwinjiramo zose ndazinjiramo nk'umutumigwa sinasho ndavuga ati ngiye kwikubita bampa amahera oya kabisa urume mvita sanzwe ye gukeramiye gushusha abantu yegomba mwe mvita sanzwe agiye kukubita abantu kandi urabona ngene bibabiri urabona nk'agapira kanje kanetse ko baby 6 kuko ndafise abantu tugendana timu yanje y'abana bakiri bato kabisa niyo bagiye kuri stage urabona yuko bababerewe narabonye uko babamba two dupinga yego naho naje ntarakambara ngira ngo je niko bera mutarakamba kuko nako nogura muzokamba namwe oya nta kibazo ni wabuga keneye turafise abantu bo muri groupe yacu baravuga ati akagapira ni karakara gakeneye hama bakagenda bakagakoresha bakakuza kabisa abo bantu manager yawe bavyumve ko ndagakeneye reka twibandanirize baby 6 tukivuga ku mashow nyene tukivuga ku mashow ari karaba no kuvuga baby 6 nabonye afije n'ubundi ariko iyo show ni show izoba ku Pasika harimo n'umusaza Gomen ngize nti izobera ahantu ni muri buri nimba ntihenze na hantu bitwa ku Kabeza bare mu Rukeco akabazo nyine cyambaza ntaranjira mwiyo afije neza mbega nkiyo mu gihugu riki iyi show mu Rukeco ni ku Pasika no ku munsi mukuru uzwi n'abantu benshi imbere uri international mumanyene mubona yuko abantu muzokura nk'ibiceri canke n'ivya bintu bivuga nti tugaye twimenyekana cyane hari inyuma yo mu muji mbega afije zo mu rusange zo mu cyaro zibafashike oya sikuvuga ngo twimenekanisha yanke nk'ubu umutamagomene wabona we waramaze kumenyekana kandi ni kuvuga yuko uwo muntu wa ku kabare akabeza bare yaratwituye twe nk'abagenzi we nk'abo twakuranye atubwira ati Jeff sakabare hariya murazoza mufashe guterama kandi n'umunyengozi wo ngaha nyene aravuga ati mugabo muje je byongyohera kuko ngaha mu muji ko tariko turakora cyatuboneka nk'ibinebwe ego kabisa uvuga nti aha rero ku Rukeco ati niyo tuzoba turi ku Pasika ku Pasika niho tuzoba turi abantu bazoba begereye mu Rukeco ndabasavye muze mwiyaranje baze begere mbere nawe ni wabo ufisa kanya uzohasimbire kabisa nzoza ndebe mu boss anatwire n'inyama tunirire kwa ego ndibaza icyo utazobura nico kabisa ego kabisa mu Rukeco muzojayo itariki 20 z'ukwezi kwa kane 2025 kandi ndibaza mengana niyo Pasika izoba ntihenze ndabona yuko simple ticket ni 5,000 couple ni 7,000 price VIP ni 10,000 mu Rukeco kandi si mu muji wo hejuru ko ndabizi yuko ni bantu bakewe bajene bova ngaye bagiye NGOZI bagiye mu Rukeco bagiye muri show hariya murumva ko ivyo ntazobura bihomba oya ibyo ntibizohavura bihomba canke haburana babiri hagatsinda umwe ni kuvuga yo mugiye mu kintu muri competition ni kuvuga ugira atsinde canke ujya
arahomba ni kuvuga twe naho twagiye hariya twagiye muri competition dufashe twagiye muri competition ni kuvuga yuko iyo tugiye guhiganwa tubavuga ati hari gihe tuzohomba canke tukunguka ego rero uvuga nti akama kawa twe tuzokurisha boka ahubwo ti muzoze muri benshi kananje nifate kano kanyenda batumire muravyumva yuko ariko kubatera intege uri ngaha mu gisagara ca Ngozi kujana umwana iyo mu rukeco nawe ukagenda kujyasho mukareba baby 6 yagiyeyo kubabwira nawe nyene bimwe mu bintu vyerekeranye na industry iyo y'umuziki ko afite indirimbo ziyoshe ndiko namambona iyo ari kuri sene kararirimba canke ari arateramisha n'umuntu aduza canke donc basara byukuri habarisho habashuje hameze neza nambeho wozogira reka tugarukire kwa baby 6 nje nahije kubatumira ngira ngo nyimvumvise kino kiganiro uri hafi yo mu rukeco ni wosiba ndazi yuko nabandi bazomanuka nabari zahena no mu Kayanza bazoza baby 6 mbega akabazo ubunyene kandi kacakagaruka nka baby 6 wewe nka wewe nkukuja mu birori nikiye kintu kuja gutamba kuri stage nikiye kintu maze gukura ikintu maze gukura kuri stage ni kuvuga yo ndiko naryohera abantu babafana abafanizi banje mba numva yuko binezereye cyane ko n'abantu bake bifuza guhonyera kuri stage mugabo bikanka mugabo yongiriye ubuntu abagenzi bakavuga ati tukuri nyuma turagufashe mu mugongo bari ibintu bizima ego kabisa wewe muzwa muri kumwe na Big J muzwa muri kumwe na Gomen muzwa muri kumwe na Big J Juboy Gomen na Baby 6 wenyene kuvuga baba ndi nyene ho ngako ko Big J ndazi muratsinanye Baby 6 nyene na Juboy na bagenzi na Gomen ho na umucamugani wose kubera ikumenga hagiye bya bitengene byo mucamugani kumenga amacakubiri mucangwe kuyazana bro oya nta macakubiri tuko turazana nakubwiye twebwe ngene dukora nta muntu ushira apare ngo wegende uko oya twe nkuko yatwitoreye nyina arakavuga ati mwenda bakeneye muri abantu bane sikuvuga turabanyacamugani gusa urumva hari kumwe n'umunyaruhoro anko hari urumva n'umwe nawe nyene nukaringira n'umukamba ko ndamuzi Big J no wakera ko reka ngaruke kwa kanwe kurambaza bobo aba star bo ngaha mu muji w'Ingozi bamwe abo bari kurambaza nkaba hatari pro nabandi bazoba berekeje ntihenzi karusi bazo kandi menga nabonye afishe nyene ikarusi ego niyo baberekeje nayo barama kugira ngo ndayivuge ko nabanda babeshe kuko urumva nk'ubucuza kubahamagara bagiye mu yindi ntuze bica bigorana kabisa ngira ngo urumva mwarabahize murababura mbega wewe nk'umuririmbyi niwe muririmbyi wumva ufise nk'indoto uvuga nti jewe kazoza kanje ndifuza kuzokorana collab naka jewe nk'umuririmbyi no kwifuza yuko dukorana collab je n'umuririmbyi babishoboye kumva ati je ndumva yuko shoboye gukorana collab nakanaka wese ndamutumiye azambwire kuko bose bashoboye naho tufa tukuvyinyegezamo ntuzobone ngo ujye yateye imbere ari uko ashikanywe imbere n'undi muntu ariyo shobo ni kuvuga rero uzokumva avuga ati jewe nshaka dukorane collab nakanaka azoza je mba ndi areze kabisa nego watanguye umuziki 2023 urawujamwe nka Baby 6 mbega Baby 6 yagiye mu muziki nk'akazi Baby 6 yagiye mu muziki nko kujya cite tuvuge yuko yagiye kuryohe usinzi ubwo wagiye mu nkande Baby 6 yagiye mu muziki nko kugira iki ico nakigushiriguriye ati hari indirimbo zanje ziri kuri YouTube mugabo ya YouTube nayi kise kabisa bivaye n'ingufu ubu naje nzananye urabona iyi ninja nayicishije ku rubuga rwayo rwa YouTube ravyo je naje mu muziki nk'akazi ego kabisa naje mu muziki nk'akazi wajuje nk'akazi nka business ego ni nka business tu kabisa niki kintu ubona kiziko karakorohera mu muziki kizotuma iyo ndoto utayishikako ikintu kitego kiranyorohereza mu muziki time umwanya kabisa ufise tundi tudiri ukora tukorohereza hari utundi tuntu mba ariko ndakora mparapara mu muji w'Ingozi tashaka kunyorohereza mugabo umwanya wo kugira njemwo aho muyo ntuze ndabiha umwanya navyo nyene mugabo umwanya niwo mbona atari kirenga nego mugabo ndagerageza nzogerageza ubuko shoboye ko nizo za mbere nagize ati hinge mbaenda zihebe mugabo gomera ampi courage umva naje sohora n'ahandi handi ujumbura panino uburo naje ndubundi muntu uravyumva nego ukora umuziki wawe ruguru kandi ni uba ni usanzwe n'abandi ukurangirwa n'imirimo kandi urumva no kuvuga n'ibikorwa by'umuziki rimwe na rimwe urabikora kadogino mbega kucerekeye na promo ndiko ndavuga kumenyekanisha ibikorwa vyawe nta nambamye yo uri kuragira byo biriko biraba nkuko bigenda aho byabaho bipfiraye nimba hari ikibazo so jewe anashaka ndagutera inkuru promo zangora gukoresha uravyumva umugabo ico ndiko nakubwira ubu promo ndazitanguye kandi ndazitanguye mu kwa kane guhera nk'itariki urabyumva yuko natanguye
kandi niko ndakorana ingufu zaizo zose kugira ibikorwa byanje bimenyekane ko indirimbo zanje naho zoba izo ziri ku rubuga sinigeze ndazikorera promo no muntu yiturije mugabo uko maze kubifata nk'umwuga ngira nkoresha uburyo bwa bwose n'umuntu azoba yipfuza yuko twagirana ikiganiro azoza araza ndamutumiye ambaza turi hehe mba ningahangire muri gisagara ca NGOZI hama dukore atakibazo na kimwe. Okay, wa mu promoter BB sasha vyumba ntavyo shingiye kuvuga ko ndazi wari karagikurikirana. Anyway, tugira nkaja kurangiza mbega nikiye kintu we wipfuza ubona kino kintu siniko kiragenda neza wosaba nk'umuntu nyimba ukisaba leta canke abatutwara ikavuga dutwara nyimba ukisaba abafana nimba ukisaba abantu bose bari bose wipfuza nyimba usaba ama media nyimba ukisaba iki nikiye kintu wumva wosaba bivanye n'ivyo uri kurabona biteko biragenda neza muri industry ya music. Ico nosaba kugira twese muri rusange nosaba yuko boshiramo bazorashiramo akaguvu ko kuza karatera abantu babaririmbyi